Inshuti namwe bavukanye mukurikirana Radio Kazoza FM turongeye kuba ikaze mu kiganiro Kicu Wicaye. Ikiganiro Kicu Wicaye ni ikiganiro kica ijya nino imigambi itandukanye irangurirwa mu gataka ku Burundi dufakanitanije n'amashirahamwe atandukanye asanzwe akorera mu gataka ku Burundi. Nuko turongeye kuba ikaze twongeye duha ikaze nabo turi kumwe muri studio nibaza ko twohera ibubamfu bwanje bagire ko bidondora. Niko murakoze jewe nitwa Ndayishimiye Claver nkaba nkorera ishirahamwe ryitwa SNV muri iryo shirahamwe nkaba njeje ku gisata cyo guteza imbere urwaruka. Igisata cyo guteza imbere urwaruka uwo mugambi mwo tubwira uko witwa? Uwo mugambi dusanzwe dukora ni umugambi witwa Padane. Projet d'appui au développement agricole pour la nutrition et l'entrepreneuriat. Nuvuga ni umugambi ujejwe novuga ku gwiza umwimbu mugabo ugasha ushigikira guteza imbere igisata cyo gwaruka arico entrepreneur kwituganiza imigambi hamwe no kuhimiriza no gufasha kugira novuga imirire myiza. Neza cyane turumva ko duhava twakura kandi kiyongera kuko dusanzwe dufungura. Nuko tuje iburyo bwacu mwongera ko mwidondora. Murakoze cyane nitwa Shimirimana Rosette abava mu ntara ya Gitega komine Gitega nyene zone Murende mu Ndondera. Musanzwe mukora iki mu buzima busanzwe? Mu buzima misi yose jewe nsanzwe ngwiza impundu murimyi kurengarenga ndi mu gwiza muto kurengarenga. Muri uwo mugambi nyene Padane cyangwa musanzwe mubikora mu buzima busanzwe? Twabyihijwe n'uwo mugambi Padane yamurezo Burundi niyadukurikiranye. Neza cyane. Murakoze cyane nanje nitwa Murantwari Gevara. Avuka ku mutumba wa Kibuye province Gitega commune yagutse ya Gishubi. Musanzwe mukora iki? Mu busanzwe ubuzima mumbaye mu buntunze n'ubworozi bw'inkoko. Nkaba norora inkoko zitamagi zo mu bwoko bwa Isa Brown canke Roman Brown, nkaba nongera nkadandaza amakonsantre y'ibitungwa by'inkoko nyene. Inkoko gusa? Yego. Neza cyane. Tugire ko mushinga naye Claver Ndayishimiye mwo tugira ku muriri umugambi Padane neza na neza icyo ukora igihe watanguriye. Murakoze nkuko narinda bivuze umugambi Padane ni umugambi ujeje guteza imbere uburimyi hanyuma ugateza imbere igisata cyo guteza imbere urwaruka entrepreneuria ariko yashigikira no vuga ubukaburira kugira ifunguro ibereye n'imirire myiza kubera iyo abantu bafunguye neza niho kumbure n'ibikorwa by'iterambere byose banabishikako amagara n'ikintu gikomeye. Uwo mugambi rero ni umugambi watanguye mu 2021 ko novuga niho watangura gukora nyezina akaba ari umugambi uri kurarangurirwa mu ntara wari kurarangurirwa mu ntara indwi za kera arizo Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rumonge, Makamba, Muyinga hamwe na Gitega. Ni umugambi novuga wariko ukorera ku co twokwita chaîne de valeur canke urukurikirana inyongera agaciro yari chaîne de valeur zishika ku 8. Ahanini zarizo ubworozi bw'inkoko n'amagi poulet hari irengarenga amarante hariho amata hariho nico bita pachuri yego huile essentielle harimo kandi na sorogobra amasaka harimo rero n'ivyamwa amatunda hamwe n'amabungo ugacushira ko n'igihoke tournesol. Yego muri make nuwo mugambi wakorewe ku bisata urukurikiranye gira agaciro izo 8 mvuze wakorera mu ntara 7 ariko ukaba warushigikiwe n'ishira hamwe SNV mugabo ukaba ariko ushikwa mu ngero n'amashira hamwe atandukanye nkuko Rosette yabivuze harimo Rezo Burundi 2000+ harimo twiteza imbere harimo BBN bien sûr jejwe gushigikira imigambi guteza imbere urwaruka harimo AST jejwe no vuga égalité de genre harimo na Kafobe harimo na Zoa harimo na Adisco hamwe na OAP
neza cyane. yego muri make nico novuga kuri uwo mugambi. Amatwa nsumira umugambi goba waba miliyoni 25 z'amadolari guhera muri uwo mwaka 2021 ubu twaturi mu mwaka 2025 mu mpera. Nibaza ko muri iyo myaka ine woba warafashije urwaruka rutandukanye n'ubwo ino munsi kumwe na babiri gusa. Rero muri make ndumva yuko iki kiganiro kiza kuba kirekire kuko umwimbu nibaza kushemeye sivyo Gagevara. Yego cyane. Tuyidondore muri make wowe guhera mu 2021 nimba mwaratanguranye n'umugambi. Ico wungutse ni giki? Mu 2021 niho nari nkeze ishure nari mwijishure kuko je nize igisata cyo gukingira ibidukikije Igitega nyene mpejeje ndaraba kuguma mu ibarabara camvuga ati no kurindira akazi no karindira afise cyo ndiko ndakora cyane duha ugatumba hacaza umugambi padane biciye muri BBN iratwigisha inyigisho zijanye formation de compétence d'oeuvre ukuntu umuntu ashobora kwibeshaho yikorera umugambi yiwe baratugirisha udukuziganya no kugurana nabiciye mu gasanduku hama baratwigisha n'amaplan d'affaires kugira ngo ushobore kwandika igitabo cyo cy'umugambi hama bashobore kugufasha mwico gihe bacatwigisha n'amashine de valeur umuntu ashobora gukora kubera ku buryo nibivaye n'imyaka nari ifise ntashobora kuba noronka itongo ryo kurima nigabiye kugira ngo ashobore kurima zarengarenga n'ivyo vyamwa naciye nifokaliza ku bworozi bw'inkoko ndatangura amaze gutangura ntanguze inkoko 50 inkoko nakora hariho hose twagenda ku isoko tukagura inkoko tukaja korora izo nkoko zirakura ndashika ahantu zimaze kugira ku mezi 5 kwa tubura ko zitera amezi 4 twe turavyiga mugabo nta mwimbo narose maze gutaronka umwimbo izo nkoko nacenda zidandaza ariko tukababwira muri BBN ati tuko turahomba inkoko twadutunga nta mwimbo ziriko ziraduha mwico gihe ndasubira ndagira izindi jana izo zindi jana zimaze kugira mu komeza 3 muri BBN bice mugambi padane baciye baza baca baradukonnecta n'umworozi asanzwe yororiza nkoko zivuye hanze yitwa Adamu Barema bamaze kudukonnecta turagenda tugira exchange d'experience aratwereka inkoko ziwe twagiye ico gihe ziko zita a 80% yarafise inkoko zishika 5,000 turabona n'amagi menshi Mbabare gatowe ntaguciriyemwo kuri izo nkoko 50 watanguranye byari byavuye mu maboko yawe atamfashanye ni muraronka nababwiye imbere yaho yuko tuziganya tukagurana na bice mu gasanduku ntitugabura ahubwo urasaba amahero kayakoresha hamukazo yagarukana amwe yari amahera yiwanje ayandi nkayagurana muri Vikoba yego aho bandanya hama mwico gihe izo nkoko za Adamu baca atubwira ati mu kwezi kuza ndagira komande hazizindi padane ikiradufasha turegeranya uburyo amahera baratujana kwa Adamu kuko muco gihe twentaro nitwa dufise ubushobozi bwo kumushikira ada mu gihe bidaciye mu minwe ya padane hama ico gihe naragize inkoko ngira inkoko 300 kuri ya Prada Fair nari nize nari naharuriye amezi 3 n'inusu amezi 4 aho hari mu mwaka wa c'était en 2022 mu 2022 Fair 2022 yego hama ndazitonga izo nkoko 300 ziraduga zigeze ku mezi 3 ingufu zice zirahera amafaranga nari ifise arahera sinashobora kuja kugurana muri Vikoba amahera ne kugurana menshi kuko nari isanzwe ifise inkoko nyinshi hama sinashobora kuja kugurana mu banki ntango hati nari mfise izo nkoko cenda zigabanya sigarana inkoko 150 maze gusigana izo nkoko 150 zigeze ku mezi 4 n'inusu nagiye mbona izo nkoko zigeze kuri production nziza zata asa 75% mu nkoko 150 ndibuka nanduri amagi 120 ndazorora ziraduga muri padane hacaza volley ya Ford Innovation baca baramfasha ndandika cya gitabo cy'umugambi kujya babinyigishije baca baramfasha bamfashije amafaranga angana na 26 millions 500 nari nanditse igitabo kizokora inkoko amajana 7 inkoko amajana 7 hama izo nkoko ndazorora amafaranga nayo nyene narose yaheze zigeze ku mezi 3 kino ciye nkora
naciye mfata za zindi 150 zariko zirata cyenda zidandaza maze kuzidandaza cyanda fata ya mafaranga ndayagaburira za zindi amajana tugira zizogere kuri zimwe 26 miliyoni 26 bari baje guha ego zari zaheze cyashira ko ayandi nkuye muri za zindi nko kone nariguriye ubwa mbere maze kubakoresha nayo nyene yaraheze cyandagurana amafaranga angana na w'imiliyo aho w'imiliyo yagiye guhera inkoko ziho zirata asa 75%. Ni kuvuga umuyimbo w'amagi ucuraboneka saho gusaga byagarukiye akanyoni katagurutse n'ikamenye ubweze SNV yarashoboye kujana muri conference internationale yabera muri Ghana aho twahuriyeho n'abandi n'urundi gwaruka ruratwigisha ingene ushobora kudevelopa chaîne de valeur yawe ku buryo atari ikintu kimwe kwisaka kuzana amahera ariko ukashira ko n'ibindi bintu bishobora kuzana amahera ariho twace dutunganya ingene umuntu ashobora kubika umwavu neza kugira zo budandaze tugashira ko amakonsantre kugira ngo ababandi bose borora inkoko bace baza gushorera rero no bandanya saba SNV ko yo bandanye dutembereze katujana kure ku buryo turonka ubumenyi bwo mu kindi gihugu natwe tukabusangiza ubumenyi yabo tusanze ingene twari ko turakora haci haza twiteza imbere iki duconnecta n'amasoko kuko ntiwashobora kuronka wanandura amagama 500 cyangwa 550 sinashobora kuronka ndadandariza muri locality ya Bukirasazi abantu batwara makemake twiteza imbere maze gushika iki connecta kumudandaza wo muri Gitega kuri marché centrale y'Igitega baradusinyisha amakontra turafitanye kontra yanditse ni kuvuga uwo ndafisa amagi ndamuha kundwi ndamuha amagi 5,000 hama muco gihe izo nkoko zirunguka ubu no uvuga yuko zita a 64.5% kuko nandura 450 muri setisa ubu we ugereranije inkoko ufise n'inka zingahe ubu umfise haravuyemo zitatu bibaye kuri agisida ubu ufise amajana 697 byitwa ko zimwe amajana 7 ziramaze umwaka zirakwije umwaka ubu nyene mu kwicumi na rimwe none uravye aho wahereye naho ugeze umwimbu wona ushemeye canke urifuza indi fashanyo bo ubwa mbere ho mbanza gushimira Padane kuko niyo yampagurukije kuko nandura amagi 120 nkabo buri ko ndandura 450 yaranyunguye ikintu kinini cyane neza cyane hama bo nta wamasaba bike oya je ahubwo niyumvira yuko muri kazoza no kwiza nk'inkoko 5,000 neza cyane tugaruke kuri Rosette weho turumva ko deja Kevara hageze agiye kuba umugwiza tunga ngire ko ndabibutsa abanyanyo ariko baradukurikirana ku mbuga zitandukanye za Kazoza FM ko turi mu ndwi yahari umugwiza tunga n'umugwiza mwimbu uwo mwaka tukaba twifatikanije n'amahinguriro atandukanye za Brarudi n'izindi tugiye ko tunabatumira mwihanishwa gurishwa risanzwe riko ribera ku hoteli yitiriwe Isoko Nile Source du Nil ni guhera itariki 17 n'itariki 22 nuko mupfasoni Rosette gira ko murakoze cyane najewe nagomba gushima cyane cyane Padane Padane yaratubereye umuvyeyi mu gihe twara abantu ataho twigejeje ni kuvuga je najewe nanje naratanze Gevara hari haje umugambi uhera hakazi wundi je natanguye mu witwa mu mugambi wa mbere witwa Skade watwigisha kugira pipe mboniyo ngana hama umugambi uheze mu nyuma niho haca haza ya Padane ariyo Rezo Burundi yego mugurumva yadusangiriye aho iyo pipe mboniyo ngana yadusize warandika ibyo uzokora ugomba kuva naho uzogera jewe rero imaze kuza iyo Padane wari umugambi usubiriye ya mbere yego icyo ndayishima muri kuva muri 2021 ico yafashije ntungumburane gatoya utubwire Skade bwa mbere yagufashije iki Skade yatwigisha pipe mboniyo ngana neza cyane niwo witwa Papa Plus ntihenze ga mushinga naye karave naho bihuriye bo oya yes ntiyari Papa Plus ahubwo Papa Plus niyo mu nyuma yahavuye yitwa Padane ariko Papa Plus nayo yaje ikwirikira umugambi Papabe
imbere yaho hari habaye skade uwo mugambi avuze yego yatwiza rero kugira imbona kazoza ugacapa iho wifuza kuva wacapa ifisha kubu nakahise nakazoza yego rero iyo kazoza warandika ati nkeneye kuzogira inzu y'amabati nimba uba mu y'ivyatsi canke y'amategura ubu ni buryo usumye ati nkeneye kutazoba mu myaka wariho imyaka 5 ntasuma niho rero uwo mugambo uvuyeho haca haza iyo rezo Burundi iyo padane neza cyane rero nayo kitubwira ikintu no ishimira cyane ikintu kijanye na chaîne de valeur chaîne de valeur rero yadufashije cyane kuko mfatiye nka kuri Guevara ibi vy'inkoko hakajamwo irengarenga ivyamwa kwa kugira tufungure neza tugwiza umwimbu turimo ibintu bituzanira amahera turonke ibyo dufunga tugira amagara meza turonke n'amafaranga dukoresha iturimire gufungura gusa hama rero no shima jewe nanje naciye ndaba canja kuyafata muri chaîne de valeur nshafata ico kurima irengarenga ico gihe baratuzaniye izabu onesesi kugira ngo badukurikiranire batuzanira ubwoko butatu bw'irengarenga imbuto ushatse kuvuga ubwoko bw'imbuto ngira imbuto zirengarenga hari ubwoko bwitwa madira n'ubwitwa makamba n'ubwitwa same je nca ndatanga ikibanza mu komine iyindi mitumba iza kugeragereza mu izo rengarenga baca baradusaba ko hobamwo umugwiza mbuto kuko bazana imbuto zitamenyereye mu mitumba wacu baca turahitamo ubwoko bwiza kuko ico gihe onesesi izabu yarazanye imbuto onesesi irakurikirana murima ichitwemerera onesesi kinyemerera kugwiza madira na makamba iyo yindi muri mwayo oya ntitwayibandanije nikuvuga rero ico shima nuko nk'ubu umaze kuba umugwiza mbuto mu karere abantu ingwara zo gufungura nabi zaragabanutse abantu bararonka mikoro kubera baciye bari mirengarenga kandi tukazirimira twarize cyane kuri mirengarenga canke icari cyo cyose aba mabungo canke amatunda muri iyo rezo Burundi muri chaîne de valeur batuga ko kuraba mu gihe ushobora kuronka amahera ufungura ivyo ufungura n'amahera ukoresha umugambi guca turi mare mu gihe abandi batazifise niko kabijya tugira mu kurima irengarenga ngerageje gutahura uwo murimo wa commune niwo mwabandanyije mukoreramo canke kwari juste kuraba koko yuko izo mbuto zimbuka muri ako karere kanyu kwari kuraba ko izo mbuto zimbuka ntiwari umurimo wa commune je natanze ikibanza muhiri wacu kugira abandi baze kugeragerezaho bagaca batwara ingemwe ku mitumba bakorana n'uwo mugambi hama rero baca baradusaba amaze kubona ko zihaba baca baradusaba ko bamugwiza mbuto je nka ndafata ya mbere cyangwa mugwiza mbuto kugira nkenza rero abo bandi bo mu yindi mitumba baza baranshira tumaze kubona ko zihaba ko zihaba rero je ndibukana tangwe kugwiza imbuto ngira ibiro nimbuye umurima wa mbere ubwa mbere ngitangura nimbuye ibiro 16 by'imbuto yego ikiro nagurisha 220 mbadarose ibihumbi 320 neza cyane ni gake naye bwaronke ikintu nodandaza ngo nshakirira amahera carimwe nkuko hama mu nyuma isoko yatera yaguka kuko harabamwo muri iyo chaîne de valeur muri ico shimira padane dafise kuntu byubatse hariho abajene bakurikirana na BBN abakenyezi bakigwa na ASD hakaba nagira itera yagirisha amakoperative na twiteza imbere yaturondera amasoko yego abo bose rero naca ndabagira abakiriya nkaca ndabizi ngene bazirima bakanshorera isoko gacitera yaguka ubukurikira nkangwiza ibiro 48 ndagera ku 80 ubu turiko tuvugana ngaha muri indwi hari umugwiza atunga uno kugwiza umwimbu ubu ndafise ibiro 235 utaragurisha ntaragurisha bibitse muri uwo mwaka naho kuva mu kwa mbere muri uwo mwaka wa 2025 nari maze gushika mu kwi 10 nari nadandaje ibiro 174 aho naho kuhasigaye ibindi biro bingahe 235 kandi urabona ku isoko rihari isoko rirahari ico shima uwo mugambi kukuntu tuza turahura n'abandi tukagira ibiganiro ugasanga abamesha makuru barakugendeye mu ikomine barakugendeye
isoko ndayironka yagutse kubera hariho abaza barabibona kuri televiziyo mu biganiro cyangwa mu nyamakuru imbere barashoboye gushika ku murima nkaza numva nk'umuntu arandonde ngo nyigishiriza beneficiaire nk'umuri jika nagiye kubigishiriza beneficiaire bayo ngene bari mirengarenga n'ukuntu bazitera ukuntu zimbuka n'ibiringo bozirima byose ndabaha byose kugira bungutse nabahaye byose tacene sigarije baca bandondera abakiriya mba ndose muri abo nyene bangendeye haba havuyemo abakiriya. Urakoze cyane. Igice ca mbere cyari cyo mwidunduro tuje ku mutima w'ikiganiro. Murabona ko muri ino ndwi hari umugwiza tunga na iby'amahinguriro twifadikanije turashaka gutahura mushinga na Claver umugambi padani urumva ko wakoreye mu ntara za kera zishikindwi koko urugwaruka muwa mwaratanguranye hari ico gwafashije urundi gwaruka goba utari bwaje mu wundi mugambi ufatiye ku machine de valeur batubwiye ashika indwi amashene de valeur yari 8 urakoze kuri ico kibazo yego no kuvuga yuko ugwaruka twafashije muri izo ntara zitandukanye no vuga umugambi padani wafashije directement warashoboye gufasha gukurikirana kwigisha ugwaruka rushika ku bihumbi 2970 directement ibihumbi 2970 directement na directement yego nk'aba bose yego nabo bose barimo ariko nkuko mubibaza ati mbega none ugo gwaruka ari cyo gwafashije urundi kumbura utari muri uwo mugambi neza gose cyane kubera hariho ugwaruka twaha inyigisho harimo nuru mugato karuhamagarira guherekeza urundi hariho abo ugwaruka twaforomye mu ntara aho BBN idasanzwe ari yiherekeza ugo gwaruka twaracaguye ugwaruka rushika 70 gwiyongera kuri bamwe ibihumbi no kuvuga yuko 10 ku ntara izo ntara no kuvuga 70 aho twabahaye inyigisho kubijanye no ubushobozi bwo kwibeshaho les compétences à la vie no kuri approche ya épargne crédit cagisata cyo kuziganya no kugurana na kaga kese nukuvuga aho gwaca ruja gushinga imigwi muri ako karere nyene imigwi y'urundi gwaruka akaba ari go ruyishinga bakabaherekeza bakabigisha nukuvuga yuko hariho nurundi gwaruka novuga indirectement gwabonye ivyo mugambi uri kurafasha urwo gwaruka uri kuraherekezwa n'umugambi padani wifatikanije n'aba partenaire bariko barakorana kumena bivuga aho gwahurumbiye ibikorwa biriko birakogwa mbere ugaca usanga hariho n'imitumba itariki irakorerwa ko mugabo ariko barabona ibikorwa biriko birakorera ku yindi mitimba bagaca bagomba kuja kubishira ibyo bikorwa kuri iyo mitumbi wabo no kuvuga yuko hariho ugwaruka no gwaruka gusa ariko hariho n'ururi gwaruka no vuga yuko gwashimye ibikorwa biriko barakorwa gwaruka twaherekeje nabo bakagira iki bakabona yuko harimwe akabirya bakabona yuko harimwo no vuga amahigwe y'ukuronka amahera kubera umugambi padane no vuga yuko ukoresha uburyo canke approche innovante cane le développement des systèmes de marché urakora ku buryo bagwiza umwimbu ariko kandi umwimbu ushobora kugira iki gushoka ku isoko ukagarukana amahera apana kuvuga ngo kurima ivyo umuntu ashobora gufungura gusa kubera tuvuze urukurikirana inyongera agaciro harimo no vuga intambuko zitandukanye ari naco gituma nk'akarero nk'uyo Madame Rosette yavuze ati wewe yashimye kugwiza umwimbu no kuvuga yuko ari ku ntambuko imwe akaba ariko n'izindi zo ku intambuko ya intra no vuga kugwiza izo mbuto nziza ariko ntarandiriye muri make hariho urundi gwaruka gwaboye yuko harimwo no vuga amahirwe menshi rukacuhurumbira ivyo bikorwa ariko bakanabikorera ariko mu ntango ntivyari byoroshe hariho n'ugwaruka twaherekeje mugabo bagacabona ati bega none muratwigisha nta mahera muzoduha hariho abaciye basa n'abaheba baradebukirwa ariko mu nyuma tumaze kwiyumvira guhindura no vuga ingena twokora tukabashira mu migwi yo kuzigaya no kugurana koko vyarafashije kubera barabonye yuko umuntu arya ikiremve acira sheko utwo duke dukaziganya tukagaruka kumufasha barabonye yuko ari kindi ciza gishobora kubafasha kuronka no vuga imitahi yibanze kugira barangura iyo migambi noneho mu nyuma
inyigisho twagiye turabaha zo kwitunganiza imigambi hariho n'abarose nk'uko Guevara yabivuze ubufasha bw'amahera à travers novuga ikintu ca Fond d'innovation yavuze navyo vyaciye biza kugira iki guha inguvu go gwaruka mbere n'abandi baravuga ati kumbire twokora twoshobora kugira amahirwe natwebwe bakazoducagura canke bakadufasha. Urakoze cyane ngire ko rero Guevara wewe wavuze kuva muri commune Bukirasazi kandi urumva guhera mu mwaka wa 2022 ntihabuze ugwaruka ugiye urafasha mu karere uri kurabona neza urabona ko gwafasha umurindi wipfuza canke urakeneye n'izindi nguvu kuko nibaza ko uri citegerezo je narashitse mu karere ka muri commune Bukirasazi ndabona ivyo ukora ko bishemeye kumbure hari inyungu wabonye vyazanye mu kibano kuko wewe urumva inyigisho yarazitanze kandi ndibuka ko no mu ntango y'ikiganiro watubwiye yuko les compétences à la vie zagufashije cyane nk'umugwiza tunga byafashije iki mu karere. Ego murakoze kumbaza ico kibazo nko mu karere mbayemwo hariho amasi menshi atimbuka asanga umuntu yateye ntiyimbura baraza abanyagihugu kugura amase ukeneye ibiro 5 ukeneye ibiro 10 bigatuma umwimbo wiyongera aho ni mu kibani ca kabiri hariho projet passage projet passage iherekeza na nyene ugwaruka akabaha inyigisho umugabo bigira ku mwaritiza yego rero muri quality ya mbere bagomba bagirere quality ya gatatu ya quality ya gatatu muri quality ya mbere barashoboye kumpa abanyeshure bashika kuri 6 baraza bo muri ako karere kawe nyene yego kubera isanzwe kurana na seme kibere ni haje impande yiwacu nyene baraza bakiga bo nyene nabo nyene bace bavuze ati burya amafaranga uyikoresheje mu bintu by'ubworozi cyo by'uburimyi arunguka barashoboye gukomanda nko barafise nko nabo nyene barindiriye ko baronka umwimbo kugira ngo batangure bakoresheje amahera yiwabo bobo baracyari mu ntango yego barafise inkoko zishika 30 umwe wese bagiriye hamwe ari bane nk'abanyeshuri baseme kibere donc yego abona kurikiranye ku bworozi bw'inkoko yego abo barazi wanje bakambaza ati bimeze gute ivyo ingaburo z'inkoko nkabaha indya zishobora kuza kurya kugira zizoronka umwimbo turinde kugira zikwiza amezi 4-5 turabe umwimbo zizoze ko ziratanga nabo twizere ko hari kizovamo ndi neza cyane je ndabona ko menga bizoza ushize ku ruhande wo mugambi passage padani wo hararundi gwaruka washoboye kwigisha nta rundi gwaruka ndigisha tarabo ba passage ariko umugara abandi ndiko ndagida ndabaha akazi nko mu kibano ndafise abakozi babiri bamaha imisi yose bahembwa ku kwezi yego nkaca afita n'abandi 3 bavanga injya ko nababwiye ko nsanze ndandaza n'injya z'inkoko nkaca afita n'abandi bakora bataha ndumva ko ndiko ndafasha mu kibano ndumva ko ku nzira ya Adamu kandi ndanagutera n'intege ariko ndakugaruka ko mu mwanya Rose weho mu karere kawe byafashije iki. Murakoze cyane jewe umugambi wanje warafashije mu karere nk'ubu aho azagira itera ikace twigisha amakoperative naciye nkoranya urundi gwaruka cyenda rutanguza narukuye mu yandi manawe nuze mu yandi mashira hamwe ntimuze mugira umugambi wa koperative murime irengarenga ndabereka akamaro kazo kubera barabona ingene abantu kuko jewe narima izo gufungura nkazishora nkaronka amahera nkagira n'izi mbuto rero kugira ndo nk'abakiriya ico nakoze mu karere naciye fata urundi gwaruka ndagwegeranya ndarutanguza koperative rusharurima irengarenga ndabaha ikiringo ciza barimira ngo bejeje atabandi bejeje ico gihe irumbesi yirengarenga no mufuko w'ibijana waguguye 200 twege mugasha tweza uguguye 145 uguguye 150 baca barabona kunguko ya koperative dushatura wongera baca barahamagara muri payeje ugwarukaze gukanisha imigambi gwagwaruka natanguze yashira hamwe uya koperative ruca ruragenda uza guhiganishwa irengarenga twa dufise umurima munini yandibuka wirengarenga nyene ziba twawukoze neza nkuko mu mategeko ndakurikiza batwije muri rezo Burundi hagati y'urengarenga n'urundi santimetero 200 hagati y'umurongo n'uwundi santimetero 40 ugashamwe n'umwavu w'ikirundi ukwiye irengarenga zishaziba zifise amagara meza ndibuka ico gihe tugiye bage ku ikomine guhiganwa barabatwenga biyumvira ati abo bantu
batwaye ivyo baraza Bazova gushikira mwiki, bazova yego, mwiki yego. renga ntibazumva nyene kuko ndibukana je nk'ibitangura abantu benshi bavuga ati muraraba urya mukobwa asigana nakangira yasaze mu mutwe kuko ntibagiye icyo mvuga ntivyafashije mu kibano batubwiye ari naco gituma atabeshi babonetse babagwiza mbuto yego murazo wundi batwigisha yuko imbuto zirengarenga nta nibabi na rimwe ukura kuvuga izitera urazireka zigakura hamwe zisumbana je naho mba mpagaze simboneke nta nibabi na rimwe ukurako cyangwa rero zamye mu gihe zizimvye kugira uzireka mu mabuka yareka abandi bariko baragurisha amahera byasaba kwihangana umutima kwihangana bakashavuga ati ngirya muntu ntakomeye neza muraraba babonye aho bihagaze ati none nta n'amahera agomba mugo amaze kuraba nabonye akunguko kari mu mbuto rero ico gihe mvuga ntico bafashije ikibano barabatwenga bari baze ko badashikira yego ariko umugambi wabo wa jene nigishije iyo koperative natanguje niyo yaciye ya mbere mu komine bacasaba kwa finance imiliyoni 7 tapayeje aho wa mbere kukuri imerengarenga umugambi ni wabaye umugambi wa mbere umva wari uwa kabirya ntavyo bari bamenyere ukuvuga rero ndabana muri komine ndabasaba mu mwonga baraduha imetero inusu y'hegitari muhira baduha hegitari 2.5 aho nk'ibyo rero urumva urundi rwaruka muhira umwe acafita nk'ibivi 2 unahagira ibivi 3 hampande y'iyo mirima ya koperative ni kuvuga rero nk'ubu ico shimira rwaruka nk'ubu rwateye imbere kubera ibyo ntivyirengarenga natanguye ndabitangura ndumwe nkaca ndabatanguza nabo koperative abandi nabo nk'ubu je nasanzwe muri hariho kintu muri zo muri bagira komite y'umutumba nasanzwe muri komite y'umuviziyo ko ni bita viziyo ko bajya bose 15 bayigize iyo komite nabene barashorerengarenga bakagenda bakazirima no kuvuga umukazana wawe bibonye canke muramwawe canke umwuzukuru wawe no kuvuga irengarenga nta bantu bakizisuma iwacu ahubwo iyindi mitumba n'andi bajana mu yandi masoko mu gihamagara abanyebuga bahe baza kurangura iwacu kubera cya kintu batubwira tugira amasezerano je ufise amasezerano n'abarimyi birengarenga bangurira imbuto abarimyi birengarenga nabo baca bagira amasezerano n'abadandaza uza wumva nko ba telefone ati imboga zabuze mu gihamagara canke zabuze baraduhuza n'amahotelo muri zo Burundi hariya muri aka karere ntarengarenga zihari nca nkora ku munira zifise inta zifise kaca mbanzi uwashore yafise umurima nca ndababwira ivyo byose urumva byagiye bifasha ugwaruka n'abandi bantu kubera izo nyigisho twaronse akunguko rero nk'ubu mvuga nti nako noshima cyane urumva nk'ubu iyo padane yitaza nguzana mu mugambi wa rezo Burundi twize chaîne de valeur aba bose b'inkoko ntitwari kumenyera kuko nk'aba abafise inkoko nyinshi nka damu horazi make kugapakira iporobogisi yuzirengarenga abashoreye bakaronka amahera nanje baca bashorera imbuto neza cyane abajene nababonye abantu baje kungendera nk'ubu uje wese nagira amahigo yo kwiga afise amashuri 6 bagasha babona ukuntu nk'ubu ndatanga akazi hariho ishira hamwe nawe nuze sinibagiraho navuye kuko niyo twatangwa kugurana udutahe twambere twagura muri nawe nuze yego bampa bakozi 10 kundwe irindi bakampa 4 canke 5 bivana nabo baronse wihembera wenyene canke yego nihembera je wenyene aho hama nk'ubu ndashaka gutanga ubuzi ku bantemera ubwatsi bwo gusasira canke ku bansombera amase imibano ijya mibano rukirisu ikankorera nk'ubu usanga bakeneye amahera bakoresha mu mibano haraho ushaka gusanga nk'umwana ndawuhembera imwe nk'ibi amajana 250 amajana 3 gutyo bagasha bikenura bacabona turumva iyo ntatangura kugwiza umwimbu nkore ibyo ntubyinjiza amahera nabo ntibari gushikirwa ingwara zo gufungura nabi mu kibano zaragabanutse kubera iki bararimirengarenga bagatako bakazifungura ariko kararizo bagura bateka dukeyi urengarenga muko murazi nk'imuki zirazimba usumye dukeyi ugacugira ati ngure n'utudagara ngure n'utuvuta mugabo uragira ati ngure utuvuta n'utomate n'utudagara mugabo irengarenga ukagenda ugatema izuzi indobo iwawe ugateka cyo shimira rero umugambi wa padane waradufashije cyane shiramwe padane n'ukuri umugambi wa rezo Burundi baradufashije cyane nk'ubu ntanagira amahirwe yo kwiga nk'abantu benshi baravuga ati nimuze murakora imigambi ntimubonana nakatize babonye nk'abamenyesha makuru baje kungendera bakabona imirima afise bakabona ukundi ko ndakoresha abakozi bariyumvira ati none urya muntu imitahe yayikuye he kuko ndibuka fondo novasi itaraza ni hajya navugana gwiza nk'ibiro 30-15 gutyo mugaho fondo novasi ziye numva ko shaka kuronka ibiro amajana 2 kandi rengarenga amajana 2 ari byinshi kuko ikiro gitereye gitari yego none gahoho uwo urumva ko
aho ugeze harashemeye muri kazoza ukeneye kugera he vy'ukuri murakoze muri kazoza jewe nk'ubu usinovuga ngo aho ngeze harashemeye yego naravuye aho narindi ubu ndafise ndi ku yindi ntambuko kuko nanje naraca amahera y'isuka narakorera mu buzima bwanje bwo mu myaka yahera yego nanje nakuca amahera y'isuka yego muri kazoza jewe nk'ubu ndiyumvira kuzokora umugambi nyene uboneka nk'ubu nk'akarorero nuko naciye ngwaza muhira ndafise umuntu agwaye kandi naho nyene ndabishima nk'ubu maze kumurihira imiliyoni zirenga nka 3 ntara ata muntu afashije ata kintu ngira ntindagurije igitungo ndagurije igitungwa nko bivuga hi wacu umenye uvuye mu bitaro cyugurije igitungwa nk'ivyo ndabishima iyo ntakora urumva ubu simba ndi ahondi muri kazoza nk'ubu jewe nkibura abavyeyi tubyari byoroshe twaranabwiye ko twaca ingero tugaca amahera y'isuka tugasoma ibyo gufungura ivyo narabivuyemwo muri kazoza ndiyumvira kuzo nimba nkibayeho nkagira inzu y'amabati nziza nkaronka homba amatongo kubera kare nahora mu buzima bwa kahise twarakota twari tugisaho turima nk'ubu ndamaze ku amatongo novuga nti aho ngeze naraguze aho nshobora kurima ndamaze kugura ibivi bishika 6 by'isindimwa ibitara 2 ibyo bitara byose bifasha inkara tusizikuze nyangurisha nkakoresha umugambi hama n'isindimwa zo mu mwonga 4 muri kazoza urumva naho nca ntegura nk'ubu nkazo ronka nk'ikintu cyo kwiyunguruza canke nkagira inzu y'amabati nzohera nk'ikunzu y'amabati umuntu aronka banzaro nk'ahaba haboneka hama mu nyuma ibindi nzoyibandanya bukebuke ndumva ko igicapo ca SCAD hari ico kizogufasha mushinga nawe Claver aho ushatse kugaruka ni gituma ndamaje ikibazo Rosette murabona ko imigambi ihera ariko ntikibuza cyuko ushobora gusanga nk'ingoma y'ababirigi canke ingoma y'ubuholandi kugira yafashe mugambi padani izanye uwundi mugambi urumva ko uyasanzwe ari mugwiza tunga mugwiza mbuto sivyo garoze yego mu gihe hoba nk'ihinguriro ryoba rifasha nko guhingura izo rengarenga kuko uravye ntizerera igihe cyose sivyo kumbure hari ico muri baza ku mugambi uzokurikira hari cizere mwoha abo bandi basigaye inyuma kurumva wewe ntizi mugabo urabona kugwaruka gwigani ni benshi koko hari ico muzofasha inyuma yuko uwo mugambi uzoba waheze muri kazoza uragize neza kuri ico kibazo mugabo umugambi umaze guhera bisaba yuko haboneka amahigwe y'undi mugambi uza kubandaniriza novuga isemo y'umugambi uba waheze ariko mugabo ubwa mbere ho nagomba ndabamenyeshe ko nico gituma baraha kubera barazi neza yuko imigambi iraza igahera twaranabateguye uyo turi no mu gisata novuga nyene cuko baherekeza ariko novuga kugira batsimbatazi bikorwa barimwo ariko mugabo amahigwe ashobotse kuza nta kibazo ariko nubwo atoza mwavyumvise aho bageze nicitegerereza nabo nyene nibaza yuko ntibakizeye inze gose cyane nubwo baguma bakeneye ubufasha no kuvuga yuko ndagaruka ku kintu bavuze hariho wavuze Rosette yuko hariho amakomite barimo no kuvuga umugambi padane warashizeho ama structure canke imigwi novuga ishobora kugira iki kuzofasha no mu gihe umugambi utazobore ukuvuga yuko iyo komite ayo makomite coordinaire twagiye turashizeho ukuvuga yavuze ibintu vya video coordinaire nukuvuga ayo makomite ajejwe novuga kugira iki gufasha guteza imbere ukumwimbo mu kugwiza umwimbo kuri izo chaîne de valeur zose twakorera ku mitumba sico gusa urumva hamaze kugwira umwimbo ukenera isoko Gevara yabivuze yuko biciye mu ishyirahamwe twiteza imbere twakorana yabahuje n'amasoko yego kumbure hari ikintu atavuze twarashizeho novuga une structure une pole d'entreprise agricole ku masheni zo vari atandukanye ntiyakivuze kandi ni wayitwara iyo kumage kuvuga yuko iyo pole d'entreprise agricole mu gihugu cyose canke muri kariya karere ki mu ntuze muri kariya karere igitega ntara gitega ni batwara
iyo pole d'entreprise agricole kuri chaîne de valeur y'inkoko ico naco ye amagi no kuvuga yuko yanakivuze yuko hari gihe haba kahanse canke ibura gisoko kabisa ariko mugabo ico babajejwe nico kandi barafashije mu misi heze sivyo gwevara kuvuga barakoze ibishoboka byose bararondera amasoko ana hariya no kuvuga yuko n'ibiciro baragerageza kubikurikirana no kuvuga yuko ayo maselectire twagiye turashiraho iyo migwi twagiye turashiraho izo zirafasha kugira iki kugira ijira tahura yuko nubwo uwo mugambo tobuhari nabo babandanye ibikorwa kira noneho yavuze umugambi passage no leta rero kuvuga yuko waramusanze hariya kubera ubona ivyo ari karakora waramwikoze ko ari kafasha urundi kwaruka no kuvuga yuko ya approche ziri innovante zo mugambi padane zarahinduye canke de changement de comportement nkuko mwabaje turundi kwaruka changement de comportement bariko barahinduka mu kibano bariko barabona yuko nubwo uwo mugambi utobuhari barabandanya ibikorwa hariho n'iyindi migambiza ikabasanga kukivi bakaza gufasha nuko yene naho nyene ariko habonetse amahirwe umuntu yobaherekeza akabashikikira bakabandanya bagira iki bateza imbere ako karere nabo nyene bagira iki baduza novuga imigambi ngwizatunga yabo bagwevara akava ku rugerageze akaduga agashika kuri barema nkuko yamuvuze naho nyene akamurenga hama nawe nyene Rosette Domeme hama kubijanye no guhingura mbo guhingura mu bisanzwe ni iki nico duba dukenereza innovation zugwaruka bakagira novuga akabirya mbega nibihe bishasha bigezwe nimba izo renga bariko barazikorera arakeneye guhingura neza cyane aca yimvira iki uwo mugambi ngena yohingura nico bashaka gushika kuvuga yuko umugambi urashobora kumushigikira ashobora gushigikirwa n'uwo mugambi cagashirwa n'ahandi ni naco gituma abona uvuga les institutions financières nazo nyene zirafise iki uruhara rukomeye mu kuraba guteza imbere ivyo bisata cyane biciye mu guhingura ivyimburwa gushika uye kwirengarenga hariho ihinguriro risanzwe rihari kandi nabo nyene twarabashigikiye ndavyibuka rero ntuze ikigo kiri ngaha mu Kanyosha baho kibondo naco nyene kirahingura irengarenga no kuvuga yuko mu buyi canke bakazumisha mugabo bakazifungura ari nkirengarenga zibitse neza no kuvuga yuko niza innovation ziguma zikenewe izo zihinguwe zigumana ingaburo nyene yego hari bazihingira mu buyi izi nazo bakazizumisha mugabo zikagumana kakanovera ndezeremani twiti yego kuvuga yuko harabamaze kubijamwe mugabo ntibakwije kubera mwumvise ari gihe n'umwimbo bakwije harakeneye no vuga kabiri none Gagevara urumva hari cyo yatubwiye kutwara iyo pole entreprise hama nsubira inyuma gato imbere yuko umugambi patanuza nduyibuka ko bakunda kuvuga yuko amagi uburundi bukoresha asanzwe ava mu gihugu cy'u Buganda sinzi ko ayo makuru mwari musanzwe muyafise ubu rero ico twibaza mbega ho ko tubona imbibe zugagwa ijya nino mu gihe nko mu Buganda bogira bati nta magi asubira mu Burundi mwebwe murabona ko amasoko ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi mwoshobora kuyakwiza ufatiye ku mwimbo muba mufise eko murakoze bo ngerageje kwishira cyo kibazo kuvuga muri pole d'entreprise agikora ariyo bitapeya hariho amamayo hariho production hariho amaentra abazana imiswi hakabaho aborozi hakaca habaho n'abadandaji rero muco gihe twege turavugana hagati yacu wemprot imiswi azanye aratubwira igitigiri cy'inkoko zashitse ni kuvuga nk'uwo Adam Barema afise yandura prido w'imire F par jour kugira ngo ntazoperetiribe wa morozi muto w'ikirasazi amagi yiwe ayashora ni Bujumbura hama natwe twandura 500 n'abandi bandura 100 bandura 180 turadugira correct tukegeranya amagi tukasha dushora muri ayandi masoko za Bukirasazi na Gitega ndavuga aho Igitega hashoka amaga avuye Bukirasazi n'amagi avuye imakebuko kandi isoko riraba satisfait Igitega Adamu atazanyeyo
kuko Adamu asanzwe ashora ni Bujumbura hoho bayakonsoma cyane noca ndacunganira mvuga yuko nk'ubu muyinga hariyo baviyane imakamba hariyo ba Claude mu Rumonge gutyo hariyo abandi ni kuvuga nta magi ishobora kujana imuyinga mu gihe ataba yabuze yego aho rero ko wumva Paul Entreprise mbabare sindaguciriyemwo ko wumva Paul Entreprise y'Igitega wowe uri kurayitunganya neza hari urundi rwego mwo mufise ku rwego rw'igihugu ku buryo mwoza muramenya muti mu Rumonge hoba habuze amagi canke hoba hateye ino ngwara kugira ngo kuko ndavye nko mu bindi bihugu igituma ndaguhaye akarero ko Uganda mu Uganda ikintu c'inkoko ni ikintu bifatiye mu minwe rero namwebwe mwa mufise urwego rw'igihugu muyagiramwo byose ari ibibazo bibahanze ari inyungu mubona hari ico gufasha ho ubwo rwego rw'igihugu nimba ruriho ego novuga yuko nk'ubu upeya Gitega aborozi bose uzi wose karo yorora inkoko turamushira muri groupe agize ikibazo akavuga ati inkoko zanje zagwaye uku twese tumufashize icarimwe ugize icaterera akavuga ati ndonka amagi menshi nabuze ndajana turamufasha kurondera isoko yego aho ni sawa mushinga naye Karaveri menga hari cyo ugire wongereko kuri ico kibazo romaje ni kibazo gikomeye gose cyane muri rimwe navuga ishira hamwe SNV ribicishe ku mugambi wa Padane mu ntumbero yo gutsimbataza ibikorwa uri kurakora kugira nubwo umugambi nubwo utobukihari uzobandanye bikora ico kibazo bajije kirakomeye gose cyane warafashije gushiraho novuga plateforme nationale sur la chaîne de valeur pour EF itwagwa na Adamu barema bigitega nkuko yabitegerezo cyane kuvuga yuko iyo plateforme irahari kandi bavuganiraho ibibazo bikomeye kubera harimo aborozi b'inkoko ariko harimo naho muri ministeri bisigura yuko ingorane canke les défis ziri kuri iyo chaîne de valeur agricole no kuvuga bagerageza kuzigira hamwe no kuvuga yuko hariho implication yabajejwe intwara ya leta ibicishije mu bushikiranganje jejwe gukora no kuvuga yuko iyo plateforme irahari no kuvuga yuko hacabera des plaidoyers ku bintu bijanye no gutora inyishu w'ingorane izi kuri iyo chaîne de valeur agricole mwavuze muti mbega magi umwimbura kwiye no kuvuga niba ariyo importation bararaba mbega ifo yuko natwe umwimbo turiko turagira uronka isoko mbega kubera iki kumbure n'imiswi iva hanze kumbure bishobora kugorana bivanye na peut-être n'amadevise naho nyene bazovyigira hamwe no kuvuga yuko hariho plateforme nationale ihari no kuvuga yuko ni chaîne de valeur no vuga itunganije ni amastructure azoza gufasha no kugira iki gutsimbataza ibikorwa meme n'inyuma y'uwo mugambi no gutobukihari neza cyane mu gusozera kiganiro rero Guevara na Rosette nimwe duhagarara ko cyane kurumva yindwi hari umugwiza tunga nimwihariwe nigiki mwobwira urundi gwaruka kuko ejo mwebwe muzobisa usanga ubusiga bimeze nka Adamu muri iyo ntara ya Gitega canke wanashaka mu gihugu cyose ugwaruka ruko ruhaiza amashuri canke rukeneye kuja muri bwo bworozi urutumirike ego murakoze bo nkugwaruka jewe budusanzwe tugendana ikintu keshi twama twavuganye kugira tuzoshike kuri yambo nakazoza 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere amahera tuyakoresha ubwoko bubiri hariho active na passive muri active najya amafaranga yose ushirayo akazozana inyungu urashobora kuronka ibihumbi 10 ukagura urukwavu urashobora kuronka 50 ukagura ingurube urashobora kuronka 20 ukagura uwo muswi ayo n'amahera azogarukana inyungu ariko muri passive naho zice dusangayo y'amafaranga ushobora kuja kunywa inzoga ikirato ikizimvye 150 ayo mafaranga ntazogaruka no hanura rero ugwaruka ko icyo kibazo bogifata mu ntoki kugira ngo dutere imbere amafaranga bayakoreshe ivyunguka akaba yakoresha ibitunguka yego urakoze cyane Rose weho murakoze ico no hanura ugwaruka nuko goraba aho ruherereye akazi akariko kose kingiza amahera bakakora ugwaruka keshi ico nasanze barambabarira bararaba umuntu yambaye impuzu zimbye cyangwa kirato kizimbye ati mbe nanye no gikura he canke no kironka gute akasha yitwararika ico nyene
ni ukuvuga hari ikintu noshira imbere gukora ibikorwa bizana amahera ugahitamwo ibyifuzo n'ibyankenerwa hari ibintu byankenerwa gukora umugambi winjiza amahera cyangwa kwiyumvira akazoza ni ukuvuga natwe twabitanguye buke buke mugabo kubera twagira amahirwe tukajya muri ayo mashyirahamwe byaradufashije icyo no hano urugwaruka rero nuko ukoze umugambi ushobora kuva aho wari uri ukajya ahandi mu kindi kibanza ugatangura buke buke kandi kiri no hano urugwaruka bagomba gukora imigambi y'amahera menshi nuko twomenyera urugwaruka mu kibano canke haba mu gihugu cyose ukoresha amahera makeyi ukaraba ikintu bikwiranye amahera makeyi ufise umuntu wese ugwaruka akagira igikorwa kimwinjiriza amahera naho ryo bijana wunguka ukawukora uwo mugambi udoshika ku ntambwe twese novuga ko twatanguye buke buke mugabo urabona uko umuntu akora kimwe niko uronka n'ikindi kandi niko utera uva aho wari uri ugashika ahandi cyo hano urugwaruka rero nuko go kwijukira imigambi na cyane cyane kugira tushikire ijya mbona kazoza igihugu aho murakoze cyane mushinga naye Karaveri we wasanze uzanye urugwaruka hoho hari icyo wohimiriza urwaruka ariko ruradukurikirana kuko Kazoza FM bumvizwa mu gihugu cyose bijanye n'umugambi padani wanashaka canke ufatiye mu mbona kazoza mufise ukurumva ko bashingiye ku mbona kazoza y'igihugu yego muragize neza ivyo ari byo byose imigambi yose iza gukora ku buryo ishigikira canke ifasha mwishikwa mu ngiro bw'imbono kazoza y'ibihugu neza cyane nawo iyo mbono kazoza naje sindayica inyuma kubera ugwaruka n'abarundi barayamaze mu Burundi bwejo neza cyane nuko vuga ikintu hamagarira ugwaruka nirutangure rubone yuko amahigwe ari mu bisata by'uburimyi n'ubworozi le secteur agricole hari ama opportunité menshi y'ukuronka amahera y'ugugiriki y'ugukireya ama entreprise bagakiriye ubuzi akarero bakavuze kera yavuze yuko ubworozi bw'inkoko arafise abakozi babiri bahembwa ku kwezi arafise n'abacanga ibiryo arafise n'abakora bataha yabivuze Rosette nawe nyene bisigura iki nukuvuga yuko n'abavuye ku ntebe y'ishuri bahejeje za kaminuza hari amahirwe menshi muri secteur agricole nukuvuga ari ama opportunité menshi bakura amaboko mu mpuzu kanatsinda ivyitegererezo birahari nkuko yabivuze gwebara mu ntara zose twakoriyemo n'imiburiburi harimo umuntu umwe w'icitegererezo ageze ku rwego rwo hejuru ku rwego rw'intara ugasanga uburongozi bw'intara buramuza mu hose twakoreye ico ndakizi ndagihavye nukuvuga iki ugwaruka rugura amaboko mu mpuzu rubone yuko amahirwe atari kumbure kurindira kuzohabwa akazi na leta kumbure bigoye nayo nyene yuko ishobora kukataka kubera ntishobora guha ubuza abantu bose bisigura yuko tugire novuga l'esprit entrepreneurial gwijukire kwitunganiriza imigambi ico ni ikintu gikomeye ariko nago rurafise aho rugeze rurakeneye iki ukuboko kw'inyuma rurakeneye abaherekeza rurakeneye ya migambi iza kubashigikira ivaye naho bageze kumbure ikagerageza gusubira kubahuza naba canka bariya na cyane muri iyi ndwi mpuzamakungu yahariwe umugwiza tunga nibaza yuko riho n'amahirwe menshi nk'akarorero nk'abo mu mashira hamwe yo kuziganya no kugurana na canka amabanki naho tuca tuyasaba yuko naho nyene kumbure bijukire iki gisata kabisa c'uburimyi n'ubworozi cane imigambi y'ugwaruka bayikorere ko gose babaherekeze n'uco uzoca usanga no muri yambona kazoza 2020 Burundi bwifashe 2060 Burundi buteye imbere nukuvuga yuko ubwo gwaruka ruzoba wateye imbere kandi twese ya ecosystem turiko turavuga tuzoba dukeneye gushiramwo iki inguvu kugira dushikira icyambono kazoza murakoze cyane juste namwe avukanye mariko mukurikirana iganiro kicu wicaye turongeye kubashimira ku kigoro mwagize mu kudukurikirana twongere tubibutse yuko indwi yahariwe mugwiza tunga indwi mpuzamakungu yahariwe mugwiza tunga no mugwiza mwimbu dufatikanyije n'abahinguriro asanzwe akorera ku butaka bw'u Burundi mwarakoze cyane kudushigikira tugire ko dushimisha hamwe SNV amashira hamwe Enabel n'ayandi yose
mwumve by'ukuri ko tubafise ku muzirikanyi kandi nta nkeka uku baheje kubivuga bose ko dushingiye ku mbona kazoza y'igihugu. Turongeye kubashimira cyane, dusubire kuhura ejo nk'aya mango. Murakoze.